Je nitwa Butoyi Denis, jewe mfise imyaka 47 mu gutangura kunywa ibiyayuramutwe nabitanguye comme plaisir turi kumwe n'abagenzi biwanje babifata, ariko avayo kubinywa iyo heroine natanguriye ku maganja, nywa ibinini vyitwa ama Rohypnol, ntangurira ku cocktail. Cocktail ni hajya ufata iganja ugacicanga na heroine, yani ugaca uyambala ukayinywa nk'umugi ko iba iri mix, ibicanze booster n'urumogi, iyo bayita cocaine, nubambe bayita cocktail. Rero ndakonsoma à peu près kuva muri 2004 gushika 2010. Iyo 2010 ndahagarika nja muri Afrika y'Epfo, muri Afrique du Sud. Igihe nagiye muri Afrique du Sud sinasubiye kandi gukonsoma, ko naciye nja gukora akazi. Ndakora akazi ndahaba imyaka 5. Maze kuronka amahera naciye manuka iwacu Burundi. Ingene nabona abagenzi agatima kuko ndazi iswingi ya booster, subira kandi gukorako. Kandi booster umaze kuyikorako sikuvuga ko ejo oca ubiheba, ko booster umaze kuyitangura umva ikintu ari ubwa mbere, wumva nta yindi swing yosubira kandi kunywa n'inzoga nazo ukunda, kandi ni ibintu bisosa n'umukobwa ntashobora kukwatira kandi ukonsoma kandi umuzigo numwitaho. Kandi rero ico gihe nahise amahera, twarakonsoma amahera menshi ku munsi. Ico gihe nahise umuduga, nahise TI naguze mbo ndayikoresha, ariko urazi ko chaque ku munsi nakonsoma à peu près 10 000 20 000 par jour. Rero ndabandanya mu buzima bwo konsoma, ariko kuvana n'ingene na konsoma niko amahera yagenda agabanuka, ku munsi ku munsi. N'ingene umunsi ugiye niko na consommation yagenda igwira. Bo ko je naba muhira, n'ubu ndacaba muhira, je mbana n'umuvyeyi wanje. Je ivyo nahomvye ni vyinshi. Nahomvye ubuzima bwarahindutse, umubiri urahinduka, ko uko nangana siko ubu, ico gihe ko nangana siko nari imeze, nari nagabanutse. Ubu ekonomi nari mfise yaraheze, asigara rero kuja umuntu aja kurondera kubuta ibiraka, kandi nari mfise ibintu vyiwanje no kwitunga kubera drogue. Abagenzi twabisangira, hari abandi bapfuye kubera overdose. Bimaze kunsubiza inyuma sana, umuryango urakoma karuru, kubiheba wapime, ndemera kwikosantra mu nzu 2 semaines, nasoka mu nzu aho sinagira amapeti, kuko utaronse irya dose première fois uba ufise manque. Iyo manque ni nkajya ubugwaye malaria. Urabona hajya ubugwaye malaria, imbeho, kumva imbeho, diarrhée, amavomissement, amanose, aho wabuze ukabura itiro. Ivyo vyose ndavyishiramo gushika naho 2 semaines
ndi ngaho gushika naho numva umubiri utangiye kugaruka, gushika naho ndabihagarika buke buke pole pole kuva 2017 je ugwaruka babwira ko nibarinde no kuguta, urazi nibarinde no gukora ko iyo booster, kuko umaze gukora ko seke ubugiye, umaze gukora ko umvise iyo swing ego iraryoshe, ariko uza kuregrete inyuma yarakononeye ubuzima, umubiri urahinduka, abagenzi bakakwinuba, imiryango ikakwinuba, urumva discrimination mu bantu, aho ugiye ngo raba, aho ugiye ujya n'umunyafayiro, wewe nyene ukikumira kareka kuja mu bandi, urumva. Je rero nohanura rero nka generation ubu mpora mbona kuva mu myaka 8 uduga, ico nosaba kweri guverinoma kweri yova hasi rimwe, tukaja hamwe tukagira ibigo byo kubashiramo kugira babihebe, kuko kubeba no munsi canke ejo bashaka kumana n'ukwezi uri ahantu utabifata.